Mose nawe nyene n'umwisirayeli, mugabo Imana afashe iramukura mu Bisirayeli imutereka mu kibanza ciwiwe kugira ngo imuhishurire inzira zayo. Mushobora bakoresha ijambo ngo his character, umutima wiwe, mugabo mukindi bakoresha ijambo inzira ziwe. Ikintu cyose tubona gikoreka kiba gifise inzira caciyemo n'umutima wagiherekeje. Hari abantu muri nosi babona igitangaza cabaye, mugabo hari abandi hano muri nosi bamenya inzira igitangaza gicamo. Iyo umuntu azi inzira, the pattern canke shema canke mode de fonctionnement, bibaza ko mu Gifaransa aricyo jambo nokoresha y'ikintu, ico kintu azosura kandi kukibona kibaye. Tandisike uwakibomye rimwe ashobora kukibona iryo rimwe gusa. Imana ntigukeneye yuko ushikirwa n'ibintu vyiza rimwe na rimwe. Imana ikeneye ko ibintu vyiza bicika ubuzima bwawe. Turiko turamenya inzira z'Imana, turi abantu bagirirwa, munyumvirize neza, amahirwe canke ubuntu bw'uburyo bubiri. Ubuntu Imana isanzwe igira n'ubuntu dutera Imana kutugirira. Ndabigishe gato nk'abantu bakuze. Zaburi 103 ku murongo w'indwi havuga ngo yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa vyiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Hano sindi ko mubona ugerageje kwanaliza iri jambo, hari ibintu bishika bibiri Imana yakoze, mugabo ibikora n'abantu batandukanye. Kuri Mose Imana yaramumenyesheje, mucoza avuga ngo he revealed, yaramuhishuriye. Mugabo hageze ku Bisirayeli, raba kino kintu, ibikorwa vyiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Ahandi indi verse ivuga Abisirayeli yaraberetse. Mose yaramuhishuriye, Abisirayeli irabereka. Mukindi wako jambo rimwe yamenyesheje, ariko kuri Mose yaramuhishuriye, igeze ku Bisirayeli ikirabereka. Mose nawe nyene n'umwisirayeli, mugabo Imana afashe iramukura mu Bisirayeli imutereka mu kibanza ciwiwe kugira ngo imuhishurire inzira zayo. Mushobora bakoresha ijambo ngo his character, umutima wiwe, mugabo mukindi wako jambo inzira ziwe. Ikintu cyose tubona gikoreka kiba gifise inzira caciyemo n'umutima wagiherekeje. Hari abantu muri nosi babona igitangaza cabaye, mugabo hari abandi hano muri nosi bamenya inzira igitangaza gicamo. Iyo umuntu azi inzira, the pattern canke shema canke mode de fonctionnement, nibaza ko mu Gifaransa aricyo jambo nokoresha y'ikintu, ico kintu azosura kandi kukibona kibaye. Tandisike uwakibomye rimwe ashobora kukibona iryo rimwe gusa. Hari abantu muri kino kibanza bavuga ati hari umunsi sinigene byari byagenze, uwo munsi wabaye umunsi udasanzwe ku buzima bw'iwanje. Kumbura Imana namugendereye, hari ivyo yavuganye nawe, hari ivyo yamukoreye, ariko vyabaye uwo munsi akifuza kubona ivyo bihe bigarutse. Kumbura Imana igize ubuntu akazosubira kubibona. Mugabo hari abandi bazi ukungene baprovoke Imana iyo bakeneye ibihe kanaka ku buzima bwabo. Aba bantu baratandukanye n'aba bandi. Aba bandi babona ivyababayeko, ariko aba bameze nka Mose vyama biriko birababako. Mbwira umuntu hari wandi wabuti Imana ntigukeneye yuko ushikirwa n'ibintu vyiza rimwe na rimwe. Imana ikeneye ko ibintu vyiza bicika ubuzima bwawe. Abameze nk'Abisirayeli bashavuga ati hari igihe Imana yatugiriye ubuntu, mugabo abameze nka Mose, munyumvise neza, bazi umutima w'Imana. N'igihe Imana itafise iyo programa, barazi ukungene bayiprograma. Iyo umuvyeyi yibungenze ubundi kuva asama, hariho urutonde ruba rwaragiyeho imbere yiwe n'imbere yuko asama, yuko ibihe kanaka bishitse azovyara. Yasamye kagirire kagira ibikisa umuntu abikeya, n'ibintu biraho, n'ibintu biri prétable. Mugabo haragera igihe aho iyo vya bintu bitariko biragenda neza nk'uko vyategerezwa, ubu hariho uburyo basigaye. Munyumvirize kera ubuganga butaratera imbere, ibise barabiyindira bikaza, kandi ibise nivyo bituma umwana avuka. Mugabo uyu munsi iyo ibise bitaje, hariho uburyo bwo guhamagara ibise. Uku kwezi kugiye kudusiga ahantu tutarindira, mugabo tumenya ukungene ibihe dukeneye ku buzima bwacu bifashe ikibanza. Turiko turamenya inzira z'Imana, turi abantu bagirirwa, munyumvirize neza, amahirwe canke ubuntu bw'uburyo bubiri. Ubuntu Imana isanzwe igira n'ubuntu dutera Imana kutugirira. Ndabigishe gato nk'abantu bakuze, hari igihe umuntu abaho arindiriye ko Imana ikora, mugabo hari igihe tubona muri Bibiliya abantu bateye Imana gukora igitashaka gukora. Ngira umuntu hari bati hari umugabo yitwa Zakayo. Zakayo ntiyarindiriye ko Yesu avyiyumvamo. Zakayo
yaraprovotse yaramenye kungene yinjira nikimwe nigira kubabwira sinzi umwaka nabivuze mu kwicira icuho. Yesu aravuga ati ntibikunze yuko uyu munsi nkora programme zanje zisanzwe ntegezwa kuza kurariwa. Ntiyigeze arara kwa Petero, ntiyigeze arara kwa Yohana, ntiyigeze arara kwa Yuda, ariko yararaye kwa Zakayo umunyabyaha. Yamenye kungena captiva umutima wiwe. Hari undi mugore nkunda cyane yaragwaye utinyama, ntituzi sinagiwe kari kibazo yarafise. Urya mugore Yesu ntiyafise programme yo kumukiza, mugabo urya mugore yamenye inzira acamwo. Uzi kungene yakira igitangaza ku buryo na Yesu yavuze ngo ninda nkozeko. Petero ati isengero niryo ryakubanze. Aravuga atoya hari isengero, mugabo hari uyundi muntu muri mwebwe yamenye inzira zanje, yamenye umutima wanje, yamenye ikintu akora gituma ntihangana, gituma ntarindira. Uvamene message muri cyo kibanza ngiye umuntu ati menye inzira z'Imana, menye inzira z'Imana. Ituko turavuga inzira z'Imana, tuko turavuga enchaînement dans processus, uburyo mu misi zoba fise kubana na munyigisho. Ndashaka kubatahuza yuko Imana ntiyemvanta inzira nshasha. Ufite nizo tubona ani nshasha, nizo twebege tutari bwameze ari bwabeho ku bwacu, kuko ni ijambo ry'Imana ivuga ngo munsi y'izuba nta kintu gishasha kiriho. Mwana majambo warukwiye kumenya laboratoire y'Imana kumwe ikora. Igihe uyimenye gusura gukangwa n'ivyo uri kurabona, ubuzi neza ati ikiri cyo kigize umuvyeyi inda ya mbere ashaka kumutera ubwo parce que abafise amakuru menshi biki, mugabo rero yatanguye kuza arabamo, bimuha experience yuko bati numvise iki kigize camenya ko hageze iki. Iyo atarinda ya mbere umuvyeyi agera ahantu arasura kugira ubwoba. Sizovyibagira amabari ku mwana wakangashwa akari umwana wa kane uja kura mu docteur umwe, hanyuma ariko aramubwira ivyo madama agati umugabo kutambajije iki ati kinacu kutaba akavuga erega kumeza ya nagira bica umva chamanza arahagarika ngo madama ndakwazi guri umuganga guri mu docteur ati kubera ngo numvutse ibintu vyinshi atoyaye none wabimenye gute ati si umwana wa mbere narize ndagendereza ndamenya. Iyo umenye inzira z'Imana usura gutatona ugenda wemye, vuga ngo ugenda wemye. Hata mwibaza ngo ni kugubusa rimwe nemwe mubona twanyitse tukaja kwigobeka, si kubera ikintu turazi ico turonkayo. Turazi kungene tuzana inama y'Imana kwambara umubiri ikazi kabana natwe. Kumenya inzira z'Imana munyumvirize neza biguha kumenya mu buryo bwuzuye neza imikorere y'Imana. Hari abantu gushika n'uyu munsi bamaze imyaka myinshi bakije mugabo ntibigeze bari ikiguzi cyo gushaka kumenya inzira z'Imana kungene zimeze. Abo rero ibintu byamaye babera bishasha, mugabo hari abandi mwaramaze ati kwereka iki kintu cyo ko ari Pastor Claude ati je yanza kuba ndi wewe nari kuba nabihirete je bisi uvyihanganira. Caramubwira nti ego mu bisanzwe nuko naje nari kubikora, mugabo iyo nzi neza yuko hari ic'Imana yavuganye nanje, hari ico nabwiwa va iyo situation sinduha vyorusha, ndagwana gushika ku musirikare wa nyuma kandi ndangiza mfise umutwe wa Goliath mu maboko yiwanje. Parce que sigambere babibaye ni ibintu kenshi bakunze gushikira umuntu w'Imana. Cyo tumisha muri Imana yatubwiye ngo Imana yamenyesheje Mose inzira zayo, Abisirayeli bamenya canke babona ibikogwa vyayo. Reka mvuge inzira z'Imana kuzimenya nukumenya uburyo la manière ordonnée par laquelle Dieu agit et accomplit ses desseins. Nukumenya mu buryo novuga buri ordonné parce que Imana yacu ni Imana y'urutonde. Imana yacu ni Imana y'urutonde. Imana yacu ni Imana y'akajagari. En fait, à force yo kumenya inzira z'Imana hari igihe ashobora kubwira ikintu umuntu wakibaza ngo nacerezo mbwa sinacerezo canke sinagihishuriwe. Ndabivuze par expérience, ndakivuze out of experience, ndabivuze nzi neza parce que ico kintu iyo nzira yiti ndazi wigeze kuyitiza n'amaherezo yiwe kumwe yabaye canke nanje vyarambaye. Siko mvuje ngo ndavuga inzira z'Imana n'uburyo butonze neza buduha kumenya no gushitsa neza imigabo n'imigambi y'Imana ku buzima bwacu.